Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cane mwebwe mukunze kubana natwe mu biganiro dusanzwe ducisha kuri Ntambura Idahita TV, haba mu kiganiro Yaga Muganga, haba no mu biganiro vy'iyobokamana, igitondo gishasha, umutsima w'ubugingo n'ibindi biganiro vyose vy'utuntu n'utundi bitumbereye kutwigisha no kudukebura no kuduhanura kugira ngo ivyo vyose bikwanirize hamwe gutuma tugira amagara meza, bitume tugira iterambere mu buzima bwacu bwa misi yose, tugira aho tuva naho tugiye kandi heza haruta aho dusanzwe turi. Amahoro y'Imana, amagara meza, kugubwa neza no kuranirwa mu vyanyu no mu banyu rero nivyo ndabipfurije. Ni jewe nongeye kugaruka nipfuza yuko tubandanya rwa rukurikirane rwa ya citation célèbre, ya majambo yagiye avurwa n'abantu hanyuma abo bantu bakaba barurangiranwa, n'amajambo bavuze akaba amajambo nkoramutima akunda kandi yagiye akunda kwifashishwa n'abantu benshi kubera yuko harimwo inyigisho, harimwo n'impanuro zishobora gufasha umuntu muri kubu, hanyuma zikamufasha kuzoshika kuri kazoza keza yipfuza. Murazi ko umuntu wese aba afise imbona kazoza, aba afise aho yipfuza gushika mu buzima. Twese jewe na mwebwe turafise aho twipfuza gushika. None rero nuko uno munsi turabira hamwe citation yabaye cité par umuntu yitwa Brian Tracy. Twaramaze kubona n'indi citation yavuze nayo nyene kandi nziza cane. None rero twagomba turabire hamwe iyi citation rero yavuze ngo pour réaliser quelque chose que vous n'avez jamais atteint avant, vous devez être quelqu'un que vous n'avez jamais été avant. Tugisubiremwo turaza kuca tubivuga ko mu Kirundi kugira ngo kumbure abadashobora kumbure gutahura no kumva ico kinyamazuru dufashanye na cyane ko ibiganiro nka byose ducisha ngaha kuri Ntambura Idahita TV bicishwaho mu rurimi rw'ikirundi. Pour réaliser quelque chose que vous n'avez jamais atteint avant, vous devez être quelqu'un que vous n'avez jamais été avant. Nano majambo nibaza yuko bamaze kumva igifaransa, mwamaze kumva ico yashatse kuvuga. Twaravuze mu biganiro vyarenganye yuko umugani ugana akariho, ko umugani udatumbereye gutwenza abana bakiri bato ngo bumve ngo harabaye ntikabe, guco gihe vyari bimeze gutya ngo yeye bayina runyonga nabandi yandi ba Samandare ba Mandaranga n'abandi wapi, ahubwo burya ko umugani ubutumbereye kwigisha no gukebura no guhanura, ufatiye ku vyahise, ku vyakera, ku nkuru z'ivyakera, ariko mugabo utumbereye kwerekana muri kubu ico umuntu yokuramo nk'icigwa, leçon morale. Aha rero mu Kirundi tugaragaje kuzana no majambo yavuze ngo kugira ngo ushobore gushika ku kintu kijanye n'iterambere utigeze ushikako ubuzima bwawe bwose, munyemerere mvuge gutyo, kugira ngo ushobore gushika ku kintu kijanye n'iterambere utigeze ushikako, utari bwigere ushikako kuvubaho, ngo utegerezwa kubanza ugahinduka ukaba umuntu atandukanye n'uwo usanzwe uri, canke ukaba umuntu utigeze uba. Reka tuongere dumere nk'abagenda bukebwe gutyo kugira ngo tuvyumvikanemwo. Pour réaliser quelque chose que vous n'avez jamais atteint avant, kugira ngo hagire ico ushikako mu buzima, hagire ico ukora, kugira ngo hagire ikintu ukora utari warigeze gushikako ubwa mbere, vous devez être quelqu'un que vous n'avez jamais été avant. Go utegerezwa kuba umuntu, no kuvuga kugira ngo bikuru uzoshike kuri ca kintu utari bwigere ushikako ciza mu buzima, rya terambere, ya migabo n'imigambi umuntu afise mu mutwe,
kugira ngo ushike ku kintu rero ciza c'iterambere, utera intambwe idasanzwe mu buzima utigeze utera kuvubaho, ngo utegerezwa kubanza ukaba umuntu atandukanye n'uwo wigeze kuba. Utegerezwa kuba umuntu novuga ngo atameze uko yari asanzwe ameze. Utegerezwa kuba uwundi muntu wewe utigeze kuba. Ni ukuvuga mani majambo, utegerezwa kugira ishusho utigeze kugira imbere y'aha hantu ufatiye ingingo kugira ngo ushike ku kintu. Kugira ngo nk'akarorero mvuge ngo kugira ngo dufate wige ubumbo, kugira ngo ubu wa mbere mu ishuri ni ikintu gihambaye, ntiwigeze ubikora. Kugira ngo ubu wa mbere mu ishuri utegerezwa kuba umunyeshure atandukanye n'uwo wabaye ubuzima bwawe bwose bw'umunyeshure. Mu yandi majambo rero kandi ngaha hari ikindi kintu kinyegejemwo, bigomba kuvuga ngo kugira ngo uhindure amateka y'ubuzima bwawe, kugira ngo ukore ibitangaza abantu bose baraba bakavuga ati naka by'ukuri yarateye imbere, bisaba ko wewe ubanza guhinduka. Nta kintu kidasanzwe ushobora gushikako, nta kintu kidasanzwe ushobora gukora mu buzima, nta ntambwe iteye igomwe abaraba bose bavuga ati ego ushobora gutera mu buzima utabanje gufata ingingo yo guhinduka ngo ureke kuba uko wahora umeze. Kandi ngaha rero burya bigomba gusubira kuvuga ngo ahabwo mu yandi majambo ngo icatumye umuntu adatera iyo ntambwe idasanzwe ariko ararondera nuko yari ameze kujya kuntu yabayeho ameze kahise kiwe kose. Ikintu gishobora gutuma rero atera intambwe atigeze gutera mu buzima, ikintu gishobora gutuma uyu muntu ashika ku iterambere rirama atigeze ashikako, kizanana mu kubanza kwemera, akabanza agahinduka, ntaguma ameze uko yahora ameze mu vyiyumviro, mu migabo n'imigambi, ukuntu akora, agahindura imitekerereze, imyiyumvirire, hanyuma agakora cane, akazinduka, akagwanya ubunebwe, akagwanya itiro, ntabindera amaboko. Ategerezwa guhindura indangamuntu. Umuntu ahindura amateka igihe cyose abanje gufata igihe cyo guhindura ibimuranga, kubera biba bibonekana yuko igihe cyose yamaze afise ivyo bimuranga, iyo ndangamuntu ivuga ngo naka n'umuntu ameze uku, naka araryamira, naka antakora, naka n'umunebwe, naka aratinya gukora, aratinya ko yohava homba, aratinya kudandaza, aratinya kurangura. Bisaba ko umuntu ahindura ivyo vyose vyabayeho biranga ukuntu we ameze, hanyuma rero bigaca bikunda kubera ko yabanje guhinduka umuntu atandukanye n'uwo yahora ari. Bica bituma rero ashobora gukora ico kintu kidasanzwe bivanye n'ukuntu yahindutse dans le sens positif. Aya citation tuko turavuga ko tumaze imisi tuvuga ko ni citation y'inspira abantu, ashaka ko abantu bayigirako, bayarabirako, bayiyumvirako, bayazirikanako aya majambo, kugira ngo aya majambo abarindishe bahaguruke, bagwanye ubwoba bwo gutinya gukora, bwo gutinya kwiyinvestisa mu bintu, bagwanye ubwoba bwo gutinya novuga ngo gukora, kurima, kudandaza, biyumvira ngo ntibizokunda, reka nigumire gutyo nyene. Ahubwo ngo abantu bahaguruke biyumvishe neza yuko kubishika ko bishoboka, biyumvishe yuko réussite ishoboka, biyumvishe yuko umuntu uwo ari we wese igihe yemeye guhindura imyiyumvirire, igihe yemeye guhindura inyifato, ingeso, ingendo n'uburyo akora, uburyo abayeho, les habitudes de vie, bya bindi biri muri kamenyere kiwe,
umuntu iyo yemeye kubihindura agatangura kwitwara no kwifata nk'umuntu yiteze gushika ku iterambere, arashobora kurishikako. Ingingo rero ihambaye iri mu kungene umuntu ahitamwo guhinduka kwanza. Bwa mbere na mbere umuntu abanza akemera agahinduka, kubera uko asanzwe ameze ntikwatumye ahinduka, ntikwatumye ahindura amateka, ntikwatumye ahindura ubuzima bwiwe. Kugira ngo bikunde yuko umuntu rero ahindura ubuzima bwiwe, bimusaba kubanza guhinduka, akabanza akisubiramo, kubera mu bisanzwe niwe afise volant y'ubuzima bwiwe, abasha kubuhindura akabujana mu iterambere, canke bukaguma hahandi, kubera yuko umuntu atahisemo kuba ntarataze, kandi tuzi yuko ntarataze aruta mbundare. None rero ni insiguro, ni iyi ntahuro numva ntahura mw'iyi citation. Pour réaliser quelque chose que vous n'avez jamais atteint avant, vous devez être quelqu'un que vous n'avez jamais été avant. Kugira ngo hagire iterambere ushikako, kugira ngo hagire ikintu kidasanzwe ushikako mu buzima, bigusaba yuko nawe ubanza ugahinduka, ukaba umuntu mwiza, akora, arondera, afise imyiyumvirire myiza, novuga ngo y'iterambere yo kwiyemeza kubishikako ku rugero utigeze ubako muri kahise kawe, maze bica biheza bikagira ante, bigakunda. Rero dusozera, mbega wewe wumvise aya majambo y'uyu Brian Tracy, mbega ko bishobora gushika usanga nawe ufise ibyo wipfuza gushikako, ibyo wipfuza gukora, imigambi wipfuza gushikako, indoto zawe, imbonakazo za vision yawe, mbega by'ukuri ubwo ntubishaka gusa, ubwo ntubigomba, ubwo ntubyipfuza, ariko mugabo kabutaremera guhinduka ngo umere uko umuntu ashobora gushika kuri ibyo byose wipfuza ategerezwa kuba ameze. Umuntu igihe cyose atarahinduka ngo amere nk'uko abashika ku bintu bidasanzwe bamera, nawe ntibikunda ko abishika ko, kubera yuko ikintu ca mbere gihambaye kiri mu kubanza umuntu agahinduka. Uhinduye rero canke uhindutse ukamera uko abashika ku bintu bidasanzwe bamera, ugahindura imyiyumvirire yawe, ugahindura ingene ukora, ugashiramwo ubwenge, ukiga, ukarondera ubumenyi, ukimenyereza, hanyuma ugakura amaboko mu mpuzu, ukamenya neza yuko ntarataza aruta mbundare, biraheza bigakundana. Ano majambo rero dushoboye gusangira muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi, mwebwe mwatwumvise, mwadukurikiranye, nizera ko aya majambo abenspira. Twagomba kurangiza tuvuga tuti rero urabe neza yuko ibyo wipfuza gushikako, ibyo wipfuza kurangura mu buzima bihuye nuko nawe wifata n'ingene witwara. Ushobora kuba uhembwa amahera navyo b'ibihumbi 50 canke 100, hanyuma ayo mahera ntubeho yamarana n'imisi n'ibiri, hama ngo ugume uvuga ngo ndafise iyo nipfuza gushika mu buzima, ndagomba gutera imbere, nzogira nte. Wapi? Mu gihe udashobora kuziganya, mu gihe udashobora kurangura imigambi mito mito ihuye n'amikoro make ufise, ntivyokunda yuko uzoshika kure. Ndibuka igihe ndabashinga intaye gatoya nce nterasozera, igihe nagura kano ka microphone mubona mfise mu ntoki. Iyi microphone nayiguze muri 2018, nari nkiri Zambia. Nico gihe novuga ngo nahawe nanje ibi bintu numva biranjemwo vyuko numva nkwiye gukorera muri media, tugasangira n'abazonkurikana muri media inyigisho zose numva mfise muri jewe. Ico gihe rero ndayigura, nari mfise agakamera novuga ngo kahovyo kara ka appareil photo numerique gatoya kafata iminota 9 n'amatari 10 mengo yari iminota 10. Ico gihe mu bwabo kamera buto bwa kera bagufotoye bacu bakwereka ifoto gatoya, nuko ntakazanye ngaha ubone gakora karagize magana rakazanye ndacagafise. Rero iyi ndayigura ngo ndayikoreshe kuriko
ariko mugabo ntivyagenda neza. Mbere ico gihe zari zibiri kubera iki nari determine, navuga nti ntegerezwa kugira guhinduka mbe umuntu akora yisunze uko abandi bariko barakora muri media. Harakenewe rero aka microphone kuko bwa mbere natanguye kuvuga nta ata microphone nkoresheje nkagakoresha uko nyene, hanyuma mugabo ndagura aka microphone, hanyuma rero iyi ndabika mbere mbona umengo nta nico izohava ko mbere imari ya kirekire ko nabona umengo nyene ntavyo, mugabo ryari ndasubira ndishitira navuga nti reka ndayikoreshe ndayigurire cable kumbure naha hano numva umenga ivuga nabi kuko ubona amaze kuronka kamera nyene mba ndifashisha ndayishize ko nkumva irazana ibiparasite irajwangarara, mugabo mpinduye cable nca numva namwe munumva ko atacibaye ari microphone isanzwe, novuga ngo atari za microphone zikomakomeye zo mu studio, ariko mugabo irakirane iramfasha. Rero bisaba yuko umuntu kugira ngo agire ikintu ashikako bisaba ko ahindura imyiyumvirire, akiyumvisha ko bishoboka, akiyumvisha ko bikunda, hanyuma gahinduka akava muri identite mu vyahora biranga ukubaho kwiwe n'ubuzima bwiwe, muri kahise kose kiwe katakunze yuko ashika kuri bino bintu yifuza gushikako, hanyuma agaheza rero agatangura gushira mu ngiro, agakora akaba umuntu atandukanye n'uwo yigeze kuba mu mvugo rero no mu ngiro, maze vyose bigaheza bigashoboka. None rero naha tugarukije kino kiganiro cacu, muhaguruke mutangure muhinduke kwanza, ubwa mbere na mbere muhinduke, twese duhinduke, umuntu wese ahinduke uwo yipfuza kuba. Wipfuza kuba umutunzi, uhindure imyiyumvirire yawe, uhindure ingeso zawe, uhindure inyifato yawe, ube umuntu afavoriza iryo tunga wipfuza kuronka no gushikako bizoheza bizokunda. Jewe Janvier Manirambona rero ndabike bantu tuzosubira mu biganiro vyacu vy'utaha. Mwebwe bashasha mutari bwafyonde kuri sabone canke subscribe, mufyonde kuri sabone canke subscribe kugira ngo bikunde muzoze muraronka ubutumwa bubabwira yuko twashizeko ibiganiro ni agahwane.